Mwiriwe canke mwaramutse we mukunzi wanje wewe usanzwe ukurikirana urubuga rwanje Apple Business. Nitwa Apone Kampani. No chaîne yanje beja ko ibintu bitandukanye bifasha umuntu wese mu bisata bitandukanye kugira ico yungutse, haba mu bumenyi, mu iterambere, mu makuru, mu bisata bitandukanye, mu nyifato, byose biraca kuri no chaîne yanje bigeze bigafasha uwo muntu wese akurikirana runo rubuga rwanje. Rwaye kazi kuri umugoroba aho tugiye gusangira kurabirira hamwe kubijanye cyane intambara maze imisabagezaho ya Iran na Israel hamwe na Amerika uko vyifashe. Mbega none tugiye kuyaga, mbega Iran imaze gutakaza iki mvino ntambara itangura? Mbega Amerika yoyo imaze kwatakariza iki? Mbega Israel imaze gutakaza iki? Mbega ibihugu bibanyi zo mu bigo vy'Abarabu vyozo imaze kwatakariza iki muri rusange? Ubwo rero kuva ntambara itangura kuwa 28 Ruhuhuma le 28 février 2026 ino ntambara yakwije imisi bigera kuri 39 haramaze kurondekana itari bike, aho Amerika ku ruhande rwayo ivuga ko imaze gutakaza abasirikare bagera kuri 13, ariko kandi haramaze kuronekarira indege z'intambara zitari nke, ibigwanisho bitari bike vyarahatakariye, materiel navyo ni vyarahagiriye, novuga ntibisanga vyarahatakariye, vyarononekaye. Birumvikana ko ku ruhande rwa Amerika naho nyene abitari bike biramaze kuroneka. Abasirikare 13 si bake nubwo barabo kumbure nawuzi ntawe sinzi ko nyene ko buryo bwimbitse, ariko mu vyo bitangazo yakora bitandukanye BBC gahuza miryango n'ibindi binyamakuru bikomakomeye baravuga yuko amaze gufa abasirikare bagera kuri 13 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi ku binyamakuru bitandukanye nka BBC gahuza miryango n'abandi batandukanye baremeza neza yuko Amerika imaze kwatakariza bitari bike, nkuko namaze kubabwira, ivuga abasirikare 13 bamaze gupfa n'ibigwanisho bitari bike, les avions, les hélicoptères biramaze kuronekarira mu ntambara. Ariko kandi ni ku ruhande rwa Iran nayo nyene ivuga yuko imaze kwatakariza abantu bagera ku gihumbi n'amajana 2, ayivuga yuko imaze kwatakariza abakenyezi bashika ku majana 2, abana badakushika imyaka 12 bashika amajana 2 nyene. Ariko kandi by'umwihariko yagiriza Amerika ko yononeye ko yateye ku ishure y'abanyeshure, agafa abanyeshure bagera ku 150. Birumvikana ko bari inzira karengana nkuko Iran ibandanye bivuga, ikintu gihambaye yagiriza Amerika. Ariko kandi birumvikana ko n'inyubako zabo ama centrale energetique, ibiraro navyo bamaze kuronekarira, none bamaze kwatakariza ibitari bike. Ariko ku ruhande rwa Netanyahu naho bameze gute? Ngaho muri Israel, muri leta y'Abaheburayo nabavuga ko bamaze kononekariza ibitari bike cyane, cyane bamaze kwitaba Imana abantu bagera kuri 24 maze kwasiga ubuzima ku ruhande rwa Israel. Ariko kandi haramaze gupfa koronekana bitari bike cyane yuko yaba Hezbollah yaba na Iran nabo nyine baramaze gutera amamisiri atari make, amadrone muri leta y'Abaheburayo ariyo Israel Yerusalemu, no kuvuga ko nyine bamaze kwatakariza ibitari bike. Birumvikana ko intambara yije yorona ku mpande zose uko biri kose. Ariko kandi no mu bigo by'abantu, mu bigo cy'Abarabu nka za Qatar, za Arabia Saudite, za Kuwait, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu aho bita Dubai, nabo bamaze kubona batari kiretse nka Qatar ivuga ko yo yurugerageje kiretse abakomeretse, ariko ntabigaragaza ko bamaze gupfa. Ariko nka za Arabia Saudite, za Barabu naho nyine muri Emihabili nabo baramaze kuronekarira abatari bake, baramaze gupfa babiri gutyo. Ariko birumvikana ko ivyo noneke ku mpande zose bamaze kuhaba, yaba Amerika, yaba Iran, yaba Israel, bose bamaze kwatakariza ibitari bike. Ariko reka turindire kumbure mu gahengwe karaye gatanzwe k'indwi zibiri tuzomenye mbega ivyo noneke ibinyene nta bindi bizongerako canke bizongerako, mbega ivyatanzwe nuko canke sukuri, byose bizogenda menyekana neza uko bimeze. Reka turindire byose bizogenda neza, tuzogatumye amakuru atandukanye, tuzokomeza kubashikiriza mbega vyifashe gute, maze kuronerekana ku ruhande rucankuru nibihe tuzogenda tubisangira, nta nkeka yuko tuzogenda tumenya byose. Nzogenda bashikiriza amakuru atandukanye avugwa muri kano karere hagati ya Israel, hagati ya Iran, hagati ya Amerika, mbega vyifashe gute, hamaze kuronekara ibiki, état d'évolution y'ibiganiro yo igeze hehe, tuzobisangira byinshi. Kashimire rero wewe wakurikiranye runo rubuga, reka ndagushimye cyane uko utaragira sabone, gira sabone ntacu bitwaye n'ukuri wo bukoze.
birumvikana kugira ngo ukomeze kuronka ibiganiro cyo kuri no chaîne yanje n'ubundi mbega mamu yafise ugize sabone bariza cyane wumve ko biheza bikampimbara ndagushimye cyane uba kwikenera ikigiye gucuna umugoroba dusubire uwundi munsi mwakoze kubana nanje.